Message yo muri iki gitondo ivuga ngo ninde yononye igikorane cyacu. Ninde yononye igikorane cyacu. Nkuko nshobora gutaha ngasanga ikirere cononekaye, hari kibazo umuntu yibaza ngo ninde yononye iki kirere. Nta mugabo nta mugore atifuza kuba mu kirere ciza mu rugo, ariko ikirere ciza kidahari, responsable ninde yaconona. Yohana igice ca mbere umurongo wa 4 wa 5 turasimba ku 10 na 11. Turashobora kuronka mikrofone ngaha. Ntivuga. Okay. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana. Kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Murongo wa 5, uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Murongo wa 10, yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Mikrofone yagarutse. Yaza ko hari abantu bakwiye gufatirwa ibihano hari inyuma hariya. Luka igice ca 7. Luka igice 7 umurongo wa 36. Maze umwe mu bafarisayo aramuhamagara ngo muzimane. Yinjira mu nzu y'uwo mufarisayo, aricara ngo ajye. Umugore wo muri ico gisagara yari umunyavyaha, amenye yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo, azana ikebano ry'amavuta atamirana, ahagarara inyuma yiwe hafi y'ibirenge vyiwe, arira, atangura kumutonyangiriza amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe, arabisomagura, abisiga ya mavuta. Wa mufarisayo yamuhamagaye abibonye, aribwira ati uyu muntu yaba uvugishwa n'Imana, yari kumenya uyu mugore amukozeko ukwari kandi ukwasa, ko ari umunyavyaha. Nkorera mu ngata rero Papa Joy 40. Yesu aramubwira ati, Simoni, mfise ico ngomba kukubwira. Aramwishura ati, mbarira mwigisha. Aramubwira ati, habaye umuntu yagurana, hariho abantu babiri bamufitiye umwenda. Umwe yaramufitiye denariyo
500, uwundi 50. Maze badafise ico kumwishura azibahebera bompi. Mbega uzorushiriza kumukunda n'uyuhe? Simoni aramwishura ati, ngira ngo n'uyo yahebewe nyinshi. Nawe aramubwira ati, uvuze ukuri. Ahindukiye wa mugore abwira Simoni ati, urabona uwo mugore? Ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koga ibirenge, ariko uwo antonyangirije amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe. Ntiwansomye, ariko uwuhereye aho ninjiriye ntiyasizeho kunsomagura ibirenge. Ntiwansutse amavuta ku mutwe, ariko uwo ansutse amavuta amota cyane ku birenge. Iki nico gitumye ndakubwira yuko ahariwe bya vyaha vyiwe byinshi, kuko yagize urukundo rwinshi. Ariko uwuhariwe bike agira urukundo ruke. Abwira wa mugore ati, urahariwe ibyaha vyawe. Maze abasangira nawe batangura kwibaza bati, uwo ninde ko aharira ibyaha? Abwira wa mugore ati, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Amen. Luka 18 umurongo w'9 gushika 14. Luka 18 9-14. Uwo mugani nawo awucira abiyemera ubwabo ko bagororotse, bagakengera abandi bose. Avuga ati, abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, uwundi yari umutoza kori. Umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi bose, abasahura, abagabitanya, abasambanyi, canke n'abameze nk'ujya mutoza kori. Mu minsi indwi yose nisonzesha kabiri, ntanga 10 n'ivyo ndonka vyose. Ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mu ijuru, ariko arishishitira ati, Mana, ngirira ikigongwe, ndi umunyavyaha. Ndababwire, uwo muntu yamanutse ajiwe ahariwe, ariko umufarisayo we haba na gato, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Umurongo wa nyuma muri ico gitabo nyene ca Luka 19 umurongo wa mbere gushika ku 10. Ashika i Yeriko, ariko arahaca. Hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Agerageza kuraba Yesu ngo amenye uwo ari we. Bimwankira kubwo ishengero, kuko yari mugufi. Arirukanga aje imbere, yurira igiti cyitwa umusokomora ngo amurabe, kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza, aramubarira ati, Zakayo, ururuka n'ingoga, yuko umunsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati, ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyavyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati, raba mwami, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuha boro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe 4. Yesu amuvuga kati,
uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko ubu nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Dukomera amashyi ijambo ry'Imana. Dusomye ibice byinshi, ariko message iri muri introduction nabagiriye y'intahe, na titre y'ijambo tugiye kuganira ivuga ngo ninde yononye ahantu hacu. Sinashatse kuvuga ibyiza biri muri urugendo rwacu rw'imyaka 10, ni byinshi cyane. Imyaka 10 abana 4, imyaka 10 kagore kanje nkagafata neza, karacyara akajene, noshaka ko kabyara abandi 5 byo kunda. Imyaka 10 mu madefi atandukanye, intambara, indwara, ibitero, ariko Yesu akatuneshereza. Imyaka 10 ndamubona kuva duhuye, ndamubona akura mu rugendo rwiwe na Kristo no mu gukorera Imana, ingabire ziwe zigakura, agakorera Imana, agakorera ishengero. Uwo niwe. Imyaka 10 ndi uwo ndi uyu munsi, ncumva ngifise akanovera muri Kristo, gukorera Imana n'inkomezi zanje zose, kuja kuryama ikintu cyanyuma niyumvira canke mvuyemwo ari igikorwa cy'umuhamagaro, nkavyuka ikintu cya mbere niyumvira ari igikorwa cy'umuhamagaro. Ivyo abifisemo uruhara rukomeye cyane. Mumumpera amashyi. Niko bimeze. Nta rugendo rwose canke ahantu abantu baba ntihabura amadefi. Yesu Yohana amudekriva mu buryo bukomeye cyane, avuga incarnation, avuga uguhinduka. Imana yihinduye umuntu kugira ngo bikunde uyu munsi ikoraniro nk'iri tube turi hano dushima Imana, twibutsanya ivy'Imana idusaba, tuyihimbaza, dushingiranira intahe y'ivyo ikora mu buzima bwacu bwa misi yose. Ngo uwo yaje mu biwe, ariko abiwe ntibamwakira. Yamyeho, vyose vyaremwe nawe. Yohana avuka, we amuvuga, abandi bose babona ko ni Yohana yavutse ubwa mbere, ariko Yohana avuga ngo uwo yaje imbere yanje, yamyeho imbere yanje. Abantu baravuga ati Yohana ari wewe vyavuzwe kuje nk'integuza, yongera akaba uwa mbere, yongera akaba umuremyi wa vyose gute? Yohana ariko ashiraho urufatiro rw'ubutumwa bwiza, kuko muri iki gihe hari kuzazanirwa abantu kutamenya neza umukenyuro Imana yakoze mu kuducungura, canke umukenyuro uri mu butatu bweranda. Naho amadini amwe aza akadutera confusion, avuga ngo Imana ni zingahe none? Yesu yaravyawe rega. Bisaba kwinjira, bisaba kubaza Yohana akubwire ngo Yesu ninde. Yesu ni Imana ijana kwijana, kandi Yesu ni umuntu ijana kwijana. N'umuntu kubera ko ibigaragaza umuntu vyagaragaye kuri we, araruha, arasonza,
ariyumvira, arababara, ni umuntu. Ariko kandi ni Imana, kuko Imana yonyene niyo ifise uburenganzira bwo gusengwa. Amen. Abandi bamarayika bagiye babonekera abantu kuva mu isezerano rya kera, hanyuma abo baboneke bazanye message, abantu bazaniwe message bakagira tendance yo kubafukamira, abamarayika bakaca bababwira ati oyaye oyaye. Ariko Yesu nta shimwe na rimwe, nta gupfukamirwa, nta gusengwa na kumwe yigeze ahindira kure, kubera ko ni Imana. Yabaye umuntu, Imana yambara umubiri kugira ngo urubanza rwari ruturiko wewe nanje haze Adamu wa kabiri, kuko Adamu wa mbere yari yananiwe akora icyaha, ajyana isi yose mu muvumo. Bisaba ko haza Adamu wa kabiri. Imana yambara umubiri, ihinduka umuntu atigeze akora icyaha na kimwe, kugira ngo aronke uburenganzira bwo kuducungura. Imana ishimwe. Aha sishaka kuhateba, yari introduction gusa kugira ngo tumenye uyu Yesu duhimbaza, uyu Yesu duhamagara, uyu Yesu yadukijije, uyu Yesu turirimba ni iki mu buzima bwacu. Imana iri hose, iba hose, ariko ntiyitaweho na bose. Imana iri na hano irahari, ariko ntituriko tuyihimbaza ku rugezo rumwe twese. Kuba wewe utari kurayihimbaza, kuba wewe utari ko uyiha affection, kuba wewe utari ko uyumva hano, nibisobanura ko idahari. Irahari, kuko iba hose kandi ibera hose icyarimwe. Ikibazo ni iki? Urakibona mu nzu y'umufarisayo. Yarahamagaye Yesu, Yesu ndagutumiye uze dusangire. Yesu yitaba ubwo butumire, bashitse mu nzu kwa Simoni umufarisayo, arabazimana. Bagitanguye gufungura, babona uwundi muntu yinjiye atatumiwe, ashikira ku birenge vya Yesu. Hari igihe usomye iki gisomwa uvuga ati none ivyo birenge yabikuye hehe, ko twebwe twicara amaguru asa na yari munsi y'ameza, hanyuma indya zikaba ziri imbere yacu, ivyo birenge yabikuye hehe? Bisaba kumenya mu gihe ca Yesu ingene abashitsi bakirwa canke ingene baranja aho bafungurira. Ntibicara ku matebe maremare nk'aya twicarako, bicara kuri kanape canke ku musego, ibyo twita umusego. Kandi abereke gato ingene bicara. Canke ntabyo noshobora. Imeza ikabiri ngaha iri ngufi bishoboka, ku buryo uyu mugore w'umunyavyaha bitasavye ko aca hejuru y'abashitsi, yashike ku birenge. Ingene Yesu yari yicaye n'abandi bashitsi, byari vyoroshe ko ibirenge vya Yesu abigira ko akse. Haleluya. Uwo mugore yinjira arira, atangura kurira ku birenge vya Yesu. Haheze akanya gatonya babona amenye icupa, bumva icupa rimenetse ririmwo parfum, akamoto kayo gatangura gutamirana muri ico cyumba. Simoni watumiye Yesu aravuga ati ibi ni biki?
Okay, uyu mugore we birazwi mu gisagara ko ari kirara. Uyu birazwi ko nta reputation afise. Ariko Yesu, mon Dieu, Yesu ntaruhanamenya umuntu amukoze ko, ntaruhanamenya isema y'umugore azwi mu gisagara ko ari umunyavyaha. No, ntibishoboka, ntibishoboka. N'abandi bashitsi baratangara. Yesu amenye ko Simoni ariko aridoga bitamuguye neza, amubaza ibi bibazo mwumvise twasomye muri iki gisomwa. Abwira ati, Simoni, ninjiye iwawe n'ibijanye n'umugenzo dusanzwe dufise mu Bayuda ntiwabinkoreye. Twambara amasandali, tugira urugendo rurerure. Ubundi kubisanzwe abashitsi bose binjiye iwawe wategerezwa kuboza ibirenge. Simoni ntiwigeze unyoza ibirenge. Ntiwanandamukije, nta kabizu wampaye. Ntiwigeze unansiga amavuta. Simoni, ubabajwe n'iki? Acaramucira umugani ati, hari umubosi yatanze ingurane. Yatanze ingurane yangahe? Tuyita amadolari 50, aha amadolari 50 umwe, uwundi amuha amadolari 500. Hanyuma hageze ko bariha, bose bananirwa kuriha. Arabahamagara ati, ndabahebeye, ndabababariye, sinkibishuje ayo nabahaye. Simoni, muri abo babiri ninde azoshima kurusha uwundi? Urabazaga mwigisha, nuwo yahebewe menshi niwe ategezwa gushima, gasimba kavuga ati, bose uranabaye 500 jeno yakura he? Ati, urabona iki kintu uyu mugore akoze? Araza aho namukuye Simoni. Uyu mugore naho mwebwe mufise uko mumuzi muri iki gisagara, ariko uyu mugore arazi ko muri mwese biherera mu kumugaya, mumukritika, mumutuka, mumusiba, ariko yaronse ubuhungiro. Yaronse ubuhungiro uyu mugore, nico gituma ibi vyose ariko arabikora. Muramubona nk'umusaza, ariko uyu mugore arazi icyo ariko arakora, arazi uwo ndiwe. Caramubwira ati, mugore, ibyaha byawe urabihariwe. Ati, abigisho bari kumwe ati, uyu muntu ninde aharira ibyaha? Arafise ububasha bwo guharira ibyaha? Bo, hewe mwatumiye umuntu mutazi? Mwatumiye umuntu mutazi? Bwa bundi bwose Yesu ari hagati yanyu, ntimumuzi, ntimuzi ko ari we jambo, ntimuzi ko byose byaremwe nawe, ntimuzi ko yaje mu biwe, none abiwe ntibamwakira, namwe mugiye mu gitigiri cyabo yajemwo, ari we yabaremye ntibamwakira, n'ubu muramusubiriye. Muri bisomwa twasomye hari imigwi ibiri y'abantu. Hari umugwi wa mbere ugizwe n'abafarisayo. Umugwi wa mbere ugizwe n'abafarisayo, uwa kabiri ugizwe n'abatoza kori. Kuri 19 niho twasomye Zakayo. 19 twasomye Zakayo. Zakayo n'umutoza kori. Ako 18 batubwiye umugani Yesu yaciye w'abantu babiri baje mu rusengero nk'uko. Umwe yari umufarisayo, araza aje gusenga, aje muri louange nk'uko, ashika hagarara, aravuga ati, jewe simeze nk'abandi bose, jewe simeze nka kariya kagabo kagatindi gafutanye, jewe ntanga amashikano menshi, jewe ntahe yanje irazwi muri life center, irazwi muri Bujumbura, reputation yanje birazwi ko nkunda igikorwa c'Imana. Kanatsinda
amasengesho yari mu kwezi yayandi y'iminsi 3 sinsiba birazwi, nisonzesha kabiri mu ndwi, ntangi ibigira 10 n'amashikanwa, kuvyo ndonse vyose ndatanga, nta mupastora nyiruka inyuma ngo sintanga, ndatanga birazwi ko jewe mwami kariya kagabuka ugakorereko. Abantu mwene abantu banakwiye no kuza mu isengero guteza amayashu gusa bagora Imana. Murumva uwo bwirasi bw'umufarisayo. Yesu aravuga ati uwo ni wa mbere, ngo ku ruhande wa mutoza kori agenda mu nguni hariya bimutera isoni no kuza mu bandi, ngo ntiyubahuka no kurangamiza mu ijuru, avuga ati Mana ndagowe, ndananiwe, ubu buzima uku kuntu umeze sinari nkwiye no kuza imbere yawe Mwami, ngirira ikigongwe. Yesu arababwira ati umviriza, muri abo babiri ndababwiza ukuri, uzokumvigwa uzokwakirwa n'uwo muntu yagiye kwinyegeza, n'uwo muntu yaje atewe n'isoni no kuvuga izina ryanje, atewe isoni na eta y'ubuzima bwiwe, aje kuntabaza. Wundi mutoza kori ni Zakayo, yumva mu gisagara biracitse, aravuga ati jewe Zakayo, naho ndi boss, yari umukuru w'abatoza kori, kandi abatoza kori bari bazwi ku bintu bibiri. Abatoza kori bari bazwi nk'abafunga kiwani, abantu banyaga abantu. Zakayo we rero byari hatari sana, kubera ko we yakorera ubwami bw'abaroma, no kuvuga ngo yari gihemu ku bayuda, yari yarahariwe ivomo, ariko kandi yari boss mu byo yanyaze byose, byari byaramutungishije. Yumva Yesu amakuru yiwe ariko arasamirana mu gisagara, aravuga ati none jewe aba bantu birazwi ko ndi mugufi, abariko baramukurikira ni benshi, ndamubona gute? Basi nimuchungulie tu. Bosi Zakayo yurira igiti cy'umusukomora, ako kanya Yesu abararenganye. Yesu jambo abera hose icyarimwe. Imana yigize umuntu nyene ububasha bwose, azi ivyiyumviro, amenya n'inyota tumufitiye, aciye kuri iyo nzira arangamiza hejuru. Yaramenye ko hari umuntu amukeneye tu, aramubwira ati Zakayo, ndi umushitsi wawe di, manuka ndi umushitsi wawe, uyu munsi turabani wawe. Haleluya, uyu munsi ndi umushitsi wawe. Baragenda bashitse mu nzu kwa Zakayo, ntibatubwira neza ko amazimano yari yatanguye aho byari bigeze, ariko Zakayo presence ya Yesu, mwumva ikintu cyabaye. Nta muvuga butumwa yasiguye, nta wahamagaye abantu kwihana. Zakayo presence ya Yesu idefiye ubuzima bwiwe, avuga ati mwigisha umviriza, ivyo mfise byose ngiye kubigaburira aboro, hanyuma abo nanyazi vyabo jewe duaniye ndazwi. Nangiye kubabaza amazina y'aba baduaniye, kera bari bazwi cyane, ntibikenewe. Muca mubona ivyari byo, muca mubona eta Zakayo yarari. Abo nanyaze bose ndabagwiriza 4 kuvyo nabanyaze, hanyuma ubutunzi mfise ndabugaburira aboro. Wow. Ndagira ngo murabe ikibazo gihari muri iyi migwi ibiri.
mu nzu kwa Simoni umufarisayo, urabona umugwi w'abantu nibo bihamagariye Yesu, nibo bamusabye kujya gusangira nawe, ariko kandi sinzi intumbero bafise, sinzi igituma bashaka kuba around him, sinzi igituma bashaka ko ateramana nabo, ariko icyo gituma turakibona. Ariko muri abo bantu benshi urabona ko hari umuntu umwe gusa, uyu mugore afise n'amazina adatomoye yitwa umunyabyaha, ntibashaka no kumuvuga izina ryiwe, bo baba bamuhaye agateka bamwita ngo umugore w'umunyabyaha. Niwe wenyene aje mu nzu kwa Simoni, aramenya ko hari umuntu bakiriye batazi ubushobozi bwiwe, niyitaho kumenya ibintu biriko bibera ngaho, ashikira ku birenge vyiwe arabisomagura, arabiririra ko, afata imishatsi yiwe arahanagura, abantu bose baba shoke. Hari ikibazo muri iki gihe ko mu buzima bwacu bw'abakristo dusigaye dufise intumbero nyinshi cyane zihagatiye Yesu, kandi Yesu kuva dutangurana nawe urugendo twumvikanye ko ari we ntumbero, niwe duhanga amaso, niwe vyizigiro vyacu. Ariko urabona umugwi w'abantu bari kumwe na Yesu bafise izindi ntumbero, sauf uyu mugore bise umunyavyaha. Ashitse atitaho protocole, ashitse atitaho amazimano, ashikira ku birenge vya Yesu. Hari ikibazo muri iki gihe cyo kugendana na Yesu tutamenya ikiguzi bidusaba. Uyu mugore ntivyahereye kugira Yesu intumbero gusa, ariko yaramenye neza ngo ivyo mfise nibiki. Yesu ni ubu butunzi mfise, igikuru niki, ikiza imbere y'ikindi niki. Ntivyamugora kumena icupa ryiwe rya parfum, ivy'agaciro vyiwe abisuka kuri Yesu, aravuga ngo wewe ko ndagufise, wewe ko wanyihaye, ibindi vyose birorere. Hari ikibazo cyo kutababazwa n'ivyategezwa kutubabaza. Mwibuke icivugo canke ikigwa cyacu cy'uyu munsi kivuga ngo ninde yononye ikoraniro ryacu, ninde yononye uru rubanza rwacu, ninde atumye ibintu bitagenda neza ngaha, ninde muri iki kibanza atumye ikirere Yesu tutamufata, Yesu tutamwumva uko twategezwa kumwumva. Kutababazwa n'ivyaha vyacu. Hasigaye hari fenomene mu bantu b'Imana aho eta y'ubuzima bw'abantu b'Imana warakijijwe, ariko ubuzima bwawe buri mu rugendo rwo guhinduka, ariko hari ahantu urwo rugendo rutakibandanya. Hari ahantu umuntu w'Imana ashika akaba bloke, agasamara, akanyohwa n'ivyisi, agatakaza intumbero. Waza ngaha ukavuga ngo igikorane mutegerezwa kwiyaranja kiryohe, mutegerezwa kwiyaranja, pastori utegerezwa gukora uko ushoboye, mwabaririmbyi mutegerezwa gukora uko mushoboye, mwaba protokole mwese muri mu bikorwa jewe naje ngaha mutegerezwa gukora uko mushoboye, haba ikirere cyiza, dukunde Yesu, tumuhimbaze, tuvyine. Ikibazo ninde ariko aronona uru rubanza, iri koraniro? Nindirimbo zitagenze neza,
ni umuvugabutumwa atavuze ibyo dushaka, cyangwa hari abantu babunze ku byaha byabo ngaha, cyangwa hari abantu ukwihana babigize umugani, hari abantu ubucuti bwabo na Yesu bwahagaze, ariko naho bimeze uko baracashaka kuryoherwa. Turacashaka ko tuza ngaha tugakrea ambiance. Ninde ariko aravyonga akarere ngaha? Ninde atuma ubuzima bwawe butaryoha uko bwategezwa kuryoha? Ninde atuma utabenefisia ubwiza n'umugisha biri mu ikoraniro ry'abera? Ninde? Ni indirimbo zitaririmbwe, ni umuvugabutumwa yaje udashaka udaprefera, ni umuririmbyi, ni protokole yakwakiriye uko utashaka, yakwicaritse aho udashaka. Ninde atumye ubuzima bwawe butaryoherwa? Ivyo ni ibibazo dushobora guhura navyo kandi dushobora kuba turimwo muri iki gihe, mu buzima bwacu, mu ngo zacu, mu ishengero, mu gihugu. Ninde ariko atuma ibintu bitagenda neza? Uyu mugwi w'abafarisayo ni umugwi ugizwe n'abantu bibaza ko bikwije, barazi ivyanditswe, barazi Kristo, barazi ivy'idini cyangwa ikoraniro nk'iri, barazi icyo bisaba kugira ngo ufitinge. Uyu mugabo w'abafarisayo ugizwe n'abantu, amakoraniro yabo agizwe n'iminwa, n'amakoraniro y'iminwa ni service zihagaze ku munwa. Hariya muri Matthieu 15:8 ngo banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje. Uwo murwi w'abafarisayo ugizwe n'abantu bameze uko, bashobora kuvuga ivy'Imana, bashobora kuba bazi Bibiliya kurusha abazima n'abapfuye, bashobora kuba bazi amakosa y'abakizwa n'ay'abapastori n'abandi, ariko ikoraniro ryabo ni minwa, si ikoraniro ry'imitima. Uwo mugwi w'abafarisayo ugizwe n'abantu bashaka ivyo Imana ibaha, bama bari mu matati n'Imana. Mana, umwaka ugeze aha, kandi mu kwa mbere kuri bonane nari ngaha dusenga, uransezeranira, naravyumvise mu mutima, warabivugishije pastori, hari n'undi muvugishwa yaje kundaba arambwira ngo uyu mwaka n'umwaka wawe wo kujabuka, n'umwaka wawe wo kuroranirwa. None rabaho umwaka ugeze, n'abantu bari kwizamu bacunganye n'ivyo Yesu abakorera, bapfana n'Imana n'ivyo ibakorera. Uwo murwi w'abafarisayo ugizwe n'abacokora abihana. Abo bantu ntibadigera abantu bari brise, babona umenga barigirishije. Rero none ivyo vyari bikenewe? Wari ukeneye gusenga uko kose? Wari ukeneye none kwifata uko kose? No, quand même, genza buhoro, mube bangenze buhoro mwese. Abo bantu baprefera ko tugendana n'Imana muri demi mesure. Nituba abantu bari radical, nibikenewe ko ukavya mu gusenga no mu gukunda Yesu. No, uwo n'umugwi w'abafarisayo. Uwo mugwi w'abafarisayo ugizwe n'abantu ukugororoka kwabo bagupimira ku kugororoka kw'abandi. Ukugororoka kwabo kuva ku bikorwa, ivyo bakora. Barazi ivyanditswe, barazi amabwirizwa,
ariko kandi abo bantu ntibigera bemera ko Imana iteretse imitima yabo. So ukugororoka kwabo ni papo birazwi ngaha mu ishengero. None nakanuza amakuru yiwe reka karadereye, niwe wenyine utaruza amakuru yiwe. Kada arabesha nanjye ndi mu bandi. Uwo murwa ugizwe n'abantu icyitegererezo cyabo kitaba Kristo, si Kristo n'abandi bantu. Abo bantu bitwaza amakosa y'abandi bene data kugira ngo bivayange mu byaha, baronke impamvu zo kuguma mu mafuti, basenga bakorera Imana ariko bari mu mafuti kubera ko ivyitegerezo byabo sivyo, si Kristo n'abandi bantu. Umugwi wa kabiri n'umurwi urimo bazakayo, n'umurwi ugizwe n'umuntu wa muntu wa kabiri Yesu yavuga atanga umugani avuga ngo abantu babiri baduze gusenga, umwe yikubita ku gituza avuga ngo jewe Mana ivyo nkora urabizi, sindi nka kariya nagatoza kori, birazwi kiba ku mugaragaro, barakaza aho gaciye baravuma, kandi se si uko nawe uri kurakavuma n'ubu nawe kariko karisengesha ubujambo. Ariko raba ico Yesu avuga, uyu mugwi w'aba bagabo babatoza kori bashobora kuba bafise reputation yarononekaye, ariko hari ahantu bagera bagahurira na Kristo. Hari ahantu bagera bakiraba mu ciroro bakavuga ngo no ubuzima bwanje suku bwategezwa kumera. Abantu nk'abo iyo bahuye na Yesu nibigirisha, barazi ikintu cyitwa kumeneka, barazi ikintu bita brisement, barazi ikintu bita kwihana, barazi ikintu bita kutigirisha, barazi ikintu bita kudasova image ngo baba babivuga kwiki. Abo bantu baza kuri Kristo aramenya, bagaragara bavuga ngo Yesu sinzi icyo ngiye kunkoza, sinzi urubanza uncira, ariko naraguhemukiye, ariko ndumugararije imbere y'ijambo ryawe. Raba ibi nibi narononye muhira, raba ibi nibi narononye mu ishengero, raba ibi nibi narononye mu gihugu, mbabarira. Wone umugwi wa kabiri. Ni gute dushobora kuba bamwe turimwo muri uwo mugwi wa kabiri, ariko abandi tutaraja muri uwo mugwi wa kabiri? Niki cyo dufasha arabari muri uwo mugwi, ari n'abashaka n'abakeneye kwinjira muri uwo mugwi wa kabiri? Ibintu bibiri dukwiye gukora. Matthieu 16:6 havuga ngo mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'uw'abasadukayo. Uwo ni Yesu. Uwo mwambiro umeze gute? Yesu na Paulo yarabivuze mu cete cya mbere cy'Abikorinto igice cya 5:6 avuga ngo umwambiro muke wambira cyangwa ututumbisha irobe ryose rinini. Akarobe kari gatonya washiramo levure kagaca gakakama kakaba umutsima munini. Ngo mwirinde umwambiro w'abafarisayo. Ashaka kuvuga iki? Icyaha cyose kitihanwe muri ivyo twita bito bito, icyaha cyose kitihanwe muri ivyo bikunda kutwizingirako, ijambo ry'Imana rivyita umwambiro n'akantu gatonya. Abakizwa b'iki gihe dukunda kwirengagiza ngo ntaco turi mu isi, twambaye umubiri. Ariko Paulo akavuga ngo muyambure icyaha cyose gikunda kubizingirako, kubera ko icyo ni umwambiro. Undi mwambiro w'abafarisayo ni iki? Ni doctrine atariyo. Inyigisho zose zituma dukura intumbero kuri Yesu tugashira intumbero kuri twebwe,
ibyo dukeneye kuronka, amazina, ivyubahiro, iterambere n'iki, tugashyira Yesu ku ruhande, izo doctrine sizo. Uwo ni umwambiro w'abafarisayo, kandi uwo mwambiro amaherezo wonona ubuzima bwacu, amaherezo wonona imiryango yacu, amaherezo wonona igihugu cyose. Icya kabiri dukwiye kwirinda ni ukugororoka kw'abafarisayo. Abafarisayo ntimubumve uko, n'abantu bagerageza kurema, gufondafonda ukugororoka kwabo. Ukugororoka kwabo guhagaze kuri ibi ntitubikora n'ibi ntitubikora. Bariya barabikora, bariya baranduye, bariya barahumanye, ariko twebwe ibi ntitubikora. Amabwirizwa yabo yubaka ukugororoka. Reka ntanga akarorero muca mwumva k'abakizwa muri ngaha. Biroroshe ntibikigwiriye cyane muri iki kinjana, kubera kameme ivugabutumwa ririko riratera imbere naho rihanzwe n'inyigisho z'ibinyoma. Ariko mu myaka twe twakirijwemwo, umukizwa bamumenyera kuba atanywa inzoga. Hanyuma uhevye inzoga kubw'impamvu zawe zose ushaka, umugenzi wawe yakubwira ngo ngo wakijijwe none. Ayo makuru murayazi? Wala. Ako nakaroro kamwe gafadika mu buzima tubamwo k'ivyagezwe canke inyigisho z'abafarisayo. Abatanywa inzoga bose ntibisobanura ko badakijijwe, ntibisobanura ko bakijijwe nako. Ngo yahorira n'itabi wangu none ngo yahevye, ngo yakijijwe wangu. Oya, arashaka kuriheba kubera impamvu z'amagara, ntibisobanura ko yakijijwe. Umviriza, uyu munsi twovumbura, ndazi ko bamwe muzinwa, ariko twobamenya ko muzinwa live. Bamwe muri nyegeza ntibikenewe, abandi ni ikintu kiraho, nta nkomezi uraronka zo kuziheba. Ariko inzoga si nziza, kitaraba n'icyaha ku magara yawe si nziza, ariko kuziheba ntibisobanura ko wakijijwe. Ubu twovumbura bamwe mu kabare mwinyegeje bikanka, tugakumbana. Ikintu cya mbere noca nkonkliwa nuko wangu wa muntu nakijijwe wangu, ahora twinyegezamwo wangu. Niko abafarisayo bavyita. Fata inzoga nk'indi ngeso yose ugifise wewe naho wakijijwe, ariko ukigwana n'iyo yindi ngeso ukeneye kubohokako. Yesu ku murongo wa 21 igice cya 5 hano muri Matthieu, ariko arababwira ngo mwirinde umwambiro, umwirinde ukugororoka kw'abafarisayo. Aravuga ngo mwarumvise, acatanga akarorero k'ivyagezwe, ngo mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice. Abafarisayo bahagaze ngo ntukice, kandi kuri bo kutica canke kwica ni ugufata umuntu ukamukata izosi cyangwa ukamurasa. Ku bafarisayo ibyagezwe byabo ingene bavyenterpreta nuko, ariko Yesu arababwira ati umviriza, hari ikibazo cy'umutima, kuko kugira ngo wice ukata umuntu izosi cyangwa umurogeshe, biba hari ahantu biba vyatanguriye mu mutima. Arababwira ati ngo kubera ko ibyagezwe bivuga ngo uwishe aba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Ngumviriza, ariko jeho ntaje gukuraho ijambo ntukice, aje kuri insobanuro nyayo.
aravuga ngo ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we azoba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzotuka mugenzi we ngo wakijujuwe cyangwa ngo wagipfuwe azoba ashikiwe n'urubanza. Wow. Okay. Ah bon? Uburake bubera hehe? Urwanko rutangurira hehe? Ruba hehe? Nihe ndaro irimo ishari? Ni hehe? Imbere yo gukora biriya bindi byose byo gufungisha no kwica no kuburanya, haba habaye iki mu mutima? Uwo mutima niho Yesu ariko arifokaliza avuga ati umviriza, ibyagezwe birahari ariko reka ndabibasobanurire neza. Mwarumvise ko ngo ntukice kuko wishe wese abashikwe no gucibwa n'urubanza. Ariko reka ndababwire, mutarakata abantu amazosi, mutarabarasa, mutaragira ivyo mugira byose, abantu bashobora kuvuga ngo yamwishe nani. Reka ndababwire ubwicanyi aho butangurira. Uburake, ishavu. Hari umuntu akiganjwe n'ishavu ngaha? Uburake. Hari umuntu aganzwe n'uburake ngaha? Wamwicanye we uri ngaha? Si jewe ni Bibiliya bivuga. Ya. Karangura. Icete cya mbere cya Yohana. Icete cya mbere cya Yohana n'umurongo wa nyuma ngira nsome. Icete cya mbere cya Yohana igice cya gatatu umurongo wa 13. Bene data, nimutangazwe nuko abisi babanka. Twebwe turazi yuko twavuye mu rupfu twashitse mu bugingo kuko dukunda bene data. Umviriza rero hashitse. Udakundana yama mu rupfu. 15. Uwanka mwene data wundi ni umwicanyi. Kandi murazi yuko atamwicanyi yogira ubugingo budashira ngo bugume muri we. Iki nico kitumenyesha urukundo, nkuko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu, natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Haleluya. Bakizwa bene data. Ninde yononye ikoraniro ryacu? Ninde yononye ikirere cyawe? Ko Yesu aba hose, ko Yesu umukeneye wese umutabaza mwitaba, ko Yesu umugize intumbero ahindura ubuzima bwawe. Ushobora kuza no muri iki kibanza indirimbo byose byanse, ama mikrofone yose yazimye, abaririmbyi bose basivye, wowe ukumva Yesu uracamufitiye affection. Nibihagaze kubiriko biraba ngaha. Bene data, ukwiye gutangazwa no kwibaza ubukizwa bw'iyi myaka, aho abantu baza atamutima bafise wo kwihana, aho abantu batababazwa n'ivyaha byabo ariko bakababazwa n'indirimbo zitagenze neza, aho abantu batakibabazwa n'akajagari kaba mu buzima bwabo ariko bakababazwa n'umuntu ahagaze imbere yabo batashaka ko ari we yigisha, n'umuntu ashinze intahe yatapye yakote atavuze neza ibyo yateguza ngo igikorane cyose kigaca gihomba. Wapi vrema, wapi ibi bintu musigaye mutugirira n'ibiki? Izi ndirimbo zo gusinzira, ibintu byo kudutambisha, fine, turafise ubuhinga bwo kubirectifier, ariko sivyo bidetermina uburyohe n'akanovera ku rukundo rwawe na Kristo. Nitubeshane. Hari umuntu ari ngaha ari responsable yo kubiha ku buzima bwawe.
hari umuntu ari ngaha ari responsable yo gusubira inyuma kwawe, yo kuba utakinezwa ivy'Imana kwawe. Si uwundi muntu, ni wewe. Si bibera ngaha, si programme itanatishijwe neza. Oya, hari kibazo ngo Yesu muri kumwe. Uratahura icyo ari cyo ku buzima bwawe, uratahura icyo ashoboye, uratahura ikiguzi cyo kumukurikira. Muri iki gitondo, reka Yesu yongere akubera intumbero. Raba mu buzima bwawe umwambiro w'abafarisayo uri kuratuma ubuzima bwawe bubaho mu kajagari. Usohore uwo mwambiro. Iyo dukoze ivyo bintu bibiri, duhinduka abantu bafise imitima imenetse, barizwa n'ivyaha vyabo, bazi neza ubukene bwabo. Matthieu igice cya 5 ngo hahirwa aboro mu mitima, harihirwa batunuye, hahirwa abantu bumva bagowe nuko ubuzima bwabo butari mu kibanza bwategerezwa kubamo. Uyu mugani w'umutoza kori uratwereka neza, bene data, mbega agakiza kacu k'imyaka gasigaye kari gasagute, karimo ibiki? Kera bamwe mugikizwa harumvikana intahe z'abantu bakijijwe bahora arabasuma bariko basubiza ibintu bari bivye. Uyu munsi abantu barakizwa barivye neza ukuri kwamye, ariko agakizwa akagendana na Yesu kandi akagumya n'ivyo yivye, kandi uwo yivye ariko amubona ari umubanyi yasaho itongo bikanka. Ako gakiza ni bwoko ki? Bene data, ntitucumva intahe z'abakijijwe bariko barahinduka, bavuga ngo maze imyaka 5 nkijijwe, ariko ikicare cyaramboshe, narafashe 3 jours nisonzesha kugira ngo ijambo Bibiliya ivuga ngo mugwanye umubiri wanyu muhindura umuja, ndabe ko vyokunda. Umwaka umwe biranka, uwa gatatu, bene data, sinzi ubuntu nagiriwe, nahindutse. Izo ntahe nizicumvikana, ariko kandi haguma ikibazo ngo iyo dukoranye uku mu mihana yacu, ni iki gituma ubuzima bwacu butaryoha? Ninde atuma butaryoha? Ubwo ntihari ibintu uriko rirengagiza, nka ya ntahe yanje nasohotse nzi ngo ndakunda sheri wanje, ariko hari ibintu nitayeho nategerezwa kwitaho, kandi ivyo bihinduka umwambiro, kandi uwo mwambiro uraza guhindura ikirere nutitwararikwa. Urahindura ikirere ubishaka utabishaka, ariko fenomeni hari nuko ikirere cyahindutse kikaba poliwe, turondera abandi tubitako. Numuvuga butumwa atavuze neza, numuririmbyi ataririmbye, n'amasengesho muri indwa atagenze neza, ni naka yansitaje. Iyo dukoze vya bintu bibiri, ikindi ndangiriza ko niki? Turemera ko Imana idutuma ikadukoresha uko igomba. Iki kiguma kigaruka ngo tuba abantu bahinduka, kandi tugaterwa isoni no kubaho turi ngumba mu buryo bw'imhemu. Bene data, Imana iradukeneye
iki ni igihe Imana iri kwirategura ikanguro, ariko irakeneye abakozi b'ikanguro, irakeneye abantu barizwa na eta igihugu kirimo, irakeneye abantu barizwa na eta ishengero ririmo, irakeneye duhinduka abantu badasenga bisonzesha barondera imiduga, umuduga wa kabiri, inzu ya kabiri, umugore wa kabiri n'uwa gatatu, umugabo, uruvyaro. Urabona ugusenga kwacu kose kuri gusunikwa n'ivyo dukeneye bifadika, ariko ishengero rizoronka abagore n'abagabo ryari barizwa bisonzesha umunsi umwe seke, iminsi 3 seke, bavuga ngo Nyakabiga turakeneye kubona ikanguro, turakeneye kubona ikanguro muri aveni yacu, ndakeneye kubona ikanguro mu muryango wanje, ndakeneye kubona tel bahinduka, ndahevye indya. Ariko indya tuziheba canke dusenga kugira ngo turonke ibinezereza imibiri yacu. Tumbero yanje ni Yesu, tumbero yanje ni Yesu, tumbero yanje ni Yesu. Zakayo yaramenye ubuhungiro nyabwo ubwo aribwo. Uyu mugore yitwa izina ry'umunyabyaha yaramenye ubuhungiro nyabwo ubwo aribwo. Ubuhungiro bwawe muri iki gitondo nubu. Intumbero yawe muri iki gitondo niyihe? Niki cotuma, niki wibaza cotuma ubuzima bwawe buryoha? Niki wibaza gituma iyo dukoranye nk'uku wumva umenga hari ibintu utakiriye, hari ibintu bibura? Ikosa ni kwanyu n'abapastori batasenze. Niki gituma urugo rwawe ruri mu kajagari? Mbega ba mama muri ku murongo w'ijambo ry'Imana ribasaba mu ngo zanyu, bagabo muri ngaha, mbega Yesu mwamugize ubuhungiro n'intumbero yanyu kugira ngo mukore responsabilité yanyu neza, mubone ikirere ciza mu ngo zanyu. Ninde yononye ikoraniro ryacu? Ninde yononye urugo rwawe?
wumva ukeneye gusengerwa, mu buryo bw'umwihariko, uhaguruke ku maguru yawe aho nyene wibereye, uhaguruke. Uhaguruke, uhaguruke dusenge. Niyanyeza, niyanyeza rwose. Ntacyo mpagukira, ntacyo mpagukira nk'amaraso yawe Yesu, nk'amaraso yawe Yesu. Reka uzamure ijwi ryawe wisengere, turangiza umwanya wacu. Ndazi neza kubizi ko wavuye ku izamu ryawe, ndazi neza kubizi ko ukeneye Imana muri ivyo urimwo, ndazi neza kubona uwo mwambiro washizwe mu buzima bwawe uri kure influence ubuzima bwawe mu buryo butari bwiza, watumye umuryango wawe usambuka. Uwo ni umwambiro Yesu arashaka kudiringa nawo. Zamura ijwi ryawe wisengere. Yesu ariko arabohora. Nagusengeye, naraye ijoro ndagusengera, n'ubu ndiko ndagusengera, ndiko ndasengera ikanguro, ndiko ndagusengera ngo uve muri iryo tiro, ndiko ndagusengera ngo uve muri iyo eta, ndiko ndagusengera ngo wongere wexperimente urukundo rwawe rwa mbere, rwa rukundo kakanovera kazimanganye ngo kagaruke, ariko bikuvako nta wundi atuma vyononekara. Satani arabikora iyo tumwemereye, iyo tutamwemereye nta burenganzira yoronka ku buzima bwacu no mu ngo zacu. Mbega wo mwemerera, wo mwemerera akagutunganya, wo mwemerera akakugira muzima, wo mwemerera agahindura ubuzima bwawe, wo mwemerera akakwambika ukugororoka kwiwe. Gezaho iyo migenzo ntacyo yamariye abaporoti. Mu baporoto batanywa inzoga, batanywa itabi, batiba biboneka, niho hari inzankano, niho hari gucanamo, niho hari guhigana. Ivyo vyose nibikorwa vy'umwiza, n'imizi y'umurazi iri mu mutima, kandi aho niyo Yesu ashaka gukora muri iki gitondo, ariko arakora muri iki gitondo. Mu mutima niho huzuyemo ishari, niho huzuyemo urwanko, kandi uwanka mwene data wese wundi ni umwicanyi. Duhebe ubwicanyi, dusezere ubwicanyi. Ndagushima Mungu, tukiri muri uwo mutima wo gusenga. Ndashaka guhamagara wewe utarakizwa. Yesu arashaka kwinjira mu bugingo bwawe nkuko yinjiye mu nzu kwa Zakayo. Ukaba wakoze ibyaha bike canke byinshi, uko iryo deni ringana kose rirenze uko ubushobozi bwawe, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nta justification nimwe
nta kintu na kimwe cyo tuma wemegwa n'Imana, naho warezwe neza, naho udasa nk'abandi bose, ariko kuba utaravuka ubwa kabiri ufise ideni udashobora kwitura wewe, ni Yesu wenyine ashobora kurigutura. Ngwino Yesu arakugirira ikigongwe. Ukaba uri hano utarakizwa, uvuga ngo muri iki gitondo, kuri uyu munsi itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu, ndashaka kugira isezerano na Kristo, ndashaka kuvuka ubwa kabiri. Reka mbone ikiganza cawe ndagusengere. Ukaba uri hano, uri umusore, uri umukobwa, uri umupapa, uri umumama, uri hano, urakoze mwene data ku kiganza cawe. Yesu aragukunda kurusha uko uvyibaza. Nawe uri hano ukeneye Yesu kwahindura ubuzima bwawe. Yesu ntaguhindura umuporoto, Yesu aguhindura icyaremwe gishasha. Urakoze, gumiza ikiganza cyawe hejuru, ndashaka kugusengera. Nawe uri hano, ukaba uri kuri balko hariya, ukaba uri inyuma, ndabona ikindi kiganza hari inyuma. Imana iguhezagire nawe, ka protokole ibafashe. Muze tubagumbire, muze tugerageze kubaha agace ka affection Imana ibafitiye mu kubaha ikiyambi. Satani yabumvishije ngo muri baruhebwa mwaratawe, ariko siko biri. Ico ni kinyoma cha Satani. Imana iragukunda. Hari ikindi kiganza nari nabonye hariya. Ngwino Yesu, ntuzicuza kuba umwakire muri iki gitondo. Aragukunda, aragukeneye, arakeneye gushira ubuzima bwawe ku murongo. Ngwino aragushaka, arashaka gushira ubuzima bwawe ku rutonde. Abadiyakoni, abapasiteri muri hano, mwegere hano mwakira aba bantu. Ngwino mukobwa, Yesu nta rubanza gucira, ariko Satani umugambi wiwe nukukurangiza, nukugusambura, nukukwica. Ariko Imana ishimwe kubw'umusaraba. Ngwino wa mupapa we uri hano utarakizwa, uboshwe n'ingeso mbi, uboshwe n'ivyaha. Yesu wenyene niwe yo kubohora, kandi arabishoboye, arakugira muzima. Haleluya, haleluya. Ntugire ngo nihuse, ndacakurindiriye. Hari undi mwana w'umukobwa hari hano yemeye guha ubuzima bwiwe Kristo. Karibu, hagira undi amwakira, hagira undi amugumbira amwakire. Turiko turasenga, ndiko ndiza kurangiza, mwihangane turangirize rimwe mu minota 5. Wowe wicaye cyangwa uhagaze, bandanye usengera ubuzima bwawe. Gira evaluation y'ubuzima bwawe, gira evaluation y'urugo rwawe, evaluation y'umuryango wawe. Mbega ntiwonezerwa kumva abiwanyu bavuga ngo turashima Imana ku bwawe, turashima Imana kuba uri membre, turashima Imana kuba uri papa muri uru rugo, kuba uri mama, kuba uri umusista, kuba uri umufrere. Niwe watumye umucyo waka mu muryango wacu. Mbega ntiwoshima Imana kumva ku kazi bavuga ngo iyo tutakugira muri iyi entreprise ntituzi iyo tuba tugeze. Urasengera ubuzima bwawe, ukaba urwaye. Imana yambwiye ngo hari abantu muri iki gitondo iri kwirakorako, yamaze no gukorako ku bijyanye n'indwara. Ukaba uri hano uvuga ngo
ndakeneye gukorwa ko n'umwe mu bakozi b'Imana hano kubera ububabare bw'indwara mfise raporo itari nziza yo kwa muganga mu nsengere nuve mu kibanza cyawe uzuhagarare hano tugusenge. Imana yambwiye ngo hari igitangaza cy'abantu bakira indwara muri iki gitondo. Nta ndwara n'imwe ishobora kunanira Yesu. Ngwino bukebuke uhagarare hano. Lebosheye boramanda yase. Abandi tubandanye duhimbaza. Tubandanye duhimbaza. Byose ndabiguhaye mwana. Byose ndabikuzaniye. Lerebo yabashere bosea. Denis Christian, Gingo Muze, Joel, abantu bakeneye kumva a touch. Lebo yabasheketeke bose. Lebo yamana bose. Na uhagaze hano ukaba wumva ukomeye, reka duhagararane n'aba bantu. Duhagararane n'aba bantu. Duhagararane n'aba bantu. Baje hano kubera intambuko y'ukwizera. Juste bakore ku bitugu byabo, mubatureko amagara meza. Leboshe dusenga Imana yumva. Dusenga Imana yumva. Ikiganza cy'Imana kiriko gikora no kubari bariya bari kuri balko, abari inyuma hari ikiganza cy'Imana gikiza. Wewe ni wizere. Lebo yabashe. Mukore kuri aba bantu. Mukore kuri aba bantu. Mukore kuri aba bantu. Yesu yamaze kubakorako, ariko icyo ni ikimenyetso. Ikimenyetso gusa cy'ububasha twahawe bwo kwirukana, bwo gusambura indwara, ibitero byose by'abadayimoni mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Lebo yabashekede. Lebo ndebo yababashe. Lebo shekede. Niba kurambika ku ikiganza baje kugusengera usubire mu kibanza cyawe. Wewe ni Bwana utuponyaye. Wewe ni Bwana utuponyaye. Wewe ni Bwana waweza yote. Wewe ni Bwana utuponyaye. Wewe ni Bwana utuponyaye. utuponyaye. Niwe udukiza. Wewe ni Bwana Mponyaji. Umetuma neno lako lipone. Warungitse ijambo ryawe kugira ngo nkire. Wewe ni Bwana. Hari umuntu uzi mu muryango wawe arwaye, ari mu bitaro cyangwa ari ku musego, zamura ikiganza cyawe nawe tumusengere. Ushobora kuba atari wowe urwaye, ariko turarungitse ubushobozi bukiza mu bitaro imuhira. Lebo yabashemuke. Ulituma neno asubuhi ya leo lako nipone. Wewe ni Bwana mponyaji. Wewe ni Bwana. Akirugukira kwawe n'uburenganzira bwawe, amagara meza n'uburenganzira bwawe. Yambwiye ngo arakiza. Yambwiye ko yamaze gukora igikorwa ciwe ku buzima bwawe. Niwakire. Hallelujah. Wewe ni Bwana mponyaji. Wewe ni Bwana
uri umwami udukiza, uri umwami udukiza. Wowe basengeye subira mu kibanza cawe, turiko tuja gusozera umwanya wacu. Wowe ukiri ngaha ntusamare, niwakira intsinzi, niwakira ukunesha, usezere umwambiro wose w'abafarisayo, wambara umutamana no kugororoka Imana itanga, wakire no gukira kwawe. Yesu we, urakoze, urakoze, urakoze. Ndashikije icyo wantumye, mpwemu yera, wowe watanguje igikorwa mu bana bawe, niwe ugisozera. Icyo ntavuze neza gisobanure muri aba bantu bawe. Imiryango yacu igira amagara meza, ubuzima bwacu bugira amagara meza, igihugu cyacu kigira amagara meza. Tubona ikanguro mu buzima bwacu, tubona ubuvyutse mu miryango yacu, tubona ikanguro mu gihugu cyacu waduhaye. Urakoze kubw'ijambo ryawe warungitse ku buzima bwacu. Urakoze Mwami, urakoze Mwami. Amashi yose ni ayawe Mwami. Duhaguruke turangirize rimwe. Duhaguruke turangirize rimwe. Hallelujah. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye kugira neza kwawe. Fatira ikiganza cy'uwo mwene data, fatira ikiganza cy'uwo mwene data, umushimire Imana dusezerana. Uri nyishu, ntiwamenyanye na Yesu kubw'imfa gusa, wamenyanye na Yesu kugira ngo ubuzima bwawe bube transforme, hanyuma uzane impinduka mu muryango wawe no mu gihugu. Uri umugisha kuri iri shengero. Mana ndagushimiye, icyo wantumye ndagishikanye. Ibidashobokera umuntu bishobokera wewe. Ikanguro dukeneye rirashoboka uhereye muri iki kibanza n'ubu nyene. Ndazi ko hari akantu, hari umuriro ucanye kandi ugiye kubandanya ufatwa, ugiye kubandanya waka, ufata ibice bigize ubuzima bwacu n'ubuzima bw'imiryango yacu n'ubuzima bw'igihugu. Ndagushimiye aba bantu ko ari ab'agaciro mu maso yawe. Urakoze kubakiza, urakoze kuduhindura, urakoze kuduha amahirwe mashasha yo kubandanya urugendo rwacu turi frais, turi restauré, turi abantu bari responsable, tuveya kuri doctrine yo ijambo ryawe rihindura ubuzima bwacu. Turagukomeye amashi Mwami, icyubahiro n'ishimwe bibi byawe mu izina rya Yesu.